Mwisamirizi yacu Buja FM kiganiro Hits Connection ndizera ko muri benshi cyane muri kwatumviriza muri benshi cyane muri kwatwikana kuri Canal Plus ndizera ko muri benshi cyane muri kumatwumviriza muherereye muhira muri mu manza zitandukanye muri ko murumviriza Buja FM. Yes, twamaze kugaruka ndizera ko twakire umutumire wacu Bface ndo flow kugiye twashe kwabwira ko dufise urubanza rudasanzwe ku munsi wejo. Bface ndo flow niyo mutumire twakire mwisambirizi yacu Buja FM. Ndetse ni benshi cyane bari kwadukurikana kuri Buja TV, muri ko muradukurikana kuri Canal Plus, muradukurikana kuri Star Time. Tuje kuganira nawe kuvyerekeye indirimbo yiwe umufana ndetse na umufana concert. Ni ibintu bibiri dusha twakire umuririmbyi yamaze gushika ngaho misambirizi yacu Buja FM. Ndizera ko tuza kuganira nawe yamaze yarashajije. Atuze ni ibintu byinshi cyane. Afise urubanza ku munsi wejo. Ndizera rero ko tuza kumubaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Yeah man. Umeze gutse msazi? Sawa. Karibu cyane mu kiganiro cyacu. No simi nyitondo ni myinshi cyane kuri Bface. Umeze neza ariko? Yeah, ameze neza. Eba sikumingi sana. Aizi myaka kweri ntaza hano mugana ameza pani. Ariko urabona ko tutamenyegwa tu. Abonye ko ari ibintu bishasha, ubu turi kuri Canal Plus, ubu turi kuri Star Time, ubu turi kumbonesha kure, niko gambere ushise ngaha. Tugiye live Bface mu kiganiro Hits Connection. Umeze gute ariko? Jenny sawa bro ndashimira Imana. Kuna ibintu byose byarahindutse. Wari gutangarira studio. Nico gituma nariko ndaraba. Cyabara iravye kuri Canal. Oya. Ndayibona ibiri izi background ndazibona ko muhira ama post mugira. Byose ni sawa bro. Ndamusa ari baradukurikira. Yego, like Holy Fast. Girukishaka aka Bface ndo flow. Umeze neza ariko inyuma y'undi buzima, inyuma y'akandi kazi, inyuma y'imisi myinshi tutaza nga muri Hits Connection. Bface yaramaze imisi ari mu biki? Nari maze imisi ndi mu kazi, nibaza ko naho ntaza ngaho ivyo mba ariko ndakora barabibona. Bari posting ahantu hatandukanye. Indirimbo sohoye barayibona. Antwe ibintu byose biba biri hanze nta kintu na kimwe kiri private kirimo. Uretse ko peut-être ntari bwashike hano kugira ngo tubiyage foto. Ego. 2025 ngira atanga kuri Bface. 2025 yatanguye gute kuri Bface? Bon, yatanguye nabi ariko kubera Imana byose cubishima uko nyene, kubera ko yakorokoreye ubuzima ibindi byose n'ibintu birondego. Nibaza ko benshi barabibonye ko nagize accident kandi itari nziza nyene vuma hatswe gato kabisa. Ariko nkaba navuye mu ndi muzima ndashimira Imana. Ibintu byose apre byagenze neza. Ego byagenze neza cyane twarabonye no n'ingendeshwa yawe. Ingendeshwa yawe yarakize yaravuye muri garage bimeze gute? Naguziye. Bface namenyego. Ubu rero ijya waciye twishira pembeni. Cyane assurance yarabigiyemo. Assurance irankoreshereza ama ibindi byose tukabishira ku murongo mugabo urumva sineko bari cyo gihe cyose ntagiri nyene nari yarangije n'inshuro. Ego tugaruke rero kuri kino gikorwa cawe gishasha mbere kuja muri concert umufana kubera iki umufana kuri Bface? Bo umufana umuntu afsaka shiro kanini cyane ku mu artist wari wese umurundi apana kuri jewe gusa. Ego kubera ko ibi biganiro byose mukora mutafisa abantu bakurikirana ntavyo mwogi. Ego indirimbo zose dukora tudafisa abafana badushigikira bashira ko subscribe canke bakaziraba kuri YouTube canke baza mu masho yacu no kuvuga yuko icyo twaba tumaze tuba turi gukorera ubusa. Rero umufana n'umuntu nyine akomeye cyane ku izina ry'umuririmbyi wese, afise itafari rinini twara afise ibice byinshi gusumba talent yawe ni sawa izo bwa mbere, ariko umufana nawe acaza kugira ngo yishigikire adahari birapfa gusa kabisa. Rero umufana urumva ko ari umuntu wo gushimira, ari umuntu wo kwitaho, ari umuntu wo niwokora ibyo bakeneye byose, ariko kugerageza ushoboye. Jewe ibyo nashoboye no kubaririmbira no kubashimira ni no kubategurira na concert ama nkayitirira titre y'umufana.
ati umwitse umufana ndetse urana ko ushimira umufana ati mufana hose yubahwe kugira ashobore gushika ngani kubira umufana ariko inyuma yaho si umufana wenyine ashoboye kuririmba hari abantu bashoboye kudisinga muri rya ndirimbo kubera iki kudisinga kandi Bface mu muziki kudisinga sinabitanguye no munsi ama kandi nanje bamubandisize urumva nta bishasha birimo ariko tuba tushaka kumenya kubera iki Bface gusubira kandi twari tumaze iminsi tubona ubucuti bwa Dramati hamwe na Bface ubucuti mwaboneye nyuma y'abijya twarashoboye kubona mwarasubira muri kumwe twarabona ama post après yahajya umufana nyene aragaruka kibabaza ati bariko baraduhuma amaso byifashe oya nibaza ko je naho tutoba dufitaniye muze ndashaka kumudisi kubera ko bivana n'ingene je peut-être mba ndiko ndabona ibintu kandi heureusement ko atari we wenyine ari muri gendirimbo bibaza warumvisemo n'abandi kandi nibaza ko ari we wenyine peut-être ushobora kumenya directement ko ari we navuze kubera harimo amajwi abandi nta muntu n'umwe navuze izina ni adresse peut-être ku bikorwa byabo kandi si ubwa mbere ndabikoze so ivyo ujya biri clair uko nabiririmbye biri clair navuze nti before narakubabariye sibyo nibaza ko bihereye ngaho iri nani dossier baye close hama urasubiriye kandi ugarutse kumvuruga ku ngoro so hariho interview nashoboye kubona ariko aramvuga ko kandi ibintu byaraheze agaruka na dossier zaheze je numva jewe sindi capable yo gukora ama interview kugira nje kumwishura strategy numva nokoresha yoroshe niyo kuja muri studio kubera ko ibintu namye nkora kuva kera navuze ibisi nshobora kubyihanganira parce que je nari ibi byaheze bikwiye kugaruka kandi rero urumva inyishu je nayitanze mu ndirimbo nawe ivyo yashoboye gushikiriza bishikirije muri interview so ivyo biba biraheze yego je kujya niko nshikiriza ikintu kitameze neza antwa na team ya ntawe nayicishije ko nta mugenzi n'umwe yabicishije ko parce que nabonye yuko nawe ndabiguhanuje wase ko baguhanura kubiheba umwe wese ndazi yo cambwira ati ibintu bireke byaraheze bimaze imyaka sibyo ariko kubera ko je niyumva uko mba ndabibona numvise ntovyihanganira parce que umuntu uzi ko muyaze ati ikibazo kiraheze nta mu presence kuri concert yanje ya Nosara ya hari amukame kumutwenza byose byaraheze devant le public so ugarutse ama interview ubyuri bya nejo nabisubira niko bizogenda none ubwo si gusubira kubigarukana wewe ubwo wewe ntiwabitwaye kuri scene mutarabiyaga mutarabiheza ku buryo wewe wamutwaye muri public kuvyerekana ko vyaheze imbere yaho atavyo mwavuganye kumbure wewe akavuga ati jewe yaravuze ko vyaheze muga ntavyo twigeze tuyaga ubwo siko vyari vyifashe na hamwe yigeze avuga ko tutigeze tubiyaga kubera ko kandi biri normal yuko ijya presence yiwe yo muri concert isigura vyose kuko ntiyari kuza ariko arafekinga akarajya amafaranga araryoshe no wanashaka nta mahera namuhaye oya urumva nibaza yuko haheze amazing nkajya turi muri bijya byose ntibyatanguriye hano sinaza muri Hit Connection nawe kaza ari nzaza muri concert nuko abona yuko atakibazo gihari cyaheze kandi twarabivuganye turabwira na public ati umuntu wese yafashe nabo no mupeta kubera ikibazo twagiranye abandanya mushikira c'est comme mon petit frère byaraheze iya ni shetani cya hagati y'abantu hano ikabateranya so ivyo byahereye nga so haheze hafi umwaka novuga ati ni umwaka uheze ama nkaza mbona interview garuka na biriya bintu bro navuze rero ibintu sino bihagarara ko cyane nonza kubibaza nta post nimwe ngira ico nkora ni indirimbo ijyana yikoze express producer yikoze namurishe express namubwiye jewe simva utayima kandi na team ndayishikirije bambwiye indirimbo ntoyisoho ucuhitamo kutegeza kwisohora ndayitanga muri WhatsApp kugira ni desharge sinkunda umuntu jewe tuyaga ibintu bigaca bigaruka je nta hypocrisy ngira ko ikintu tukiyaze mbashaka giherera aho nyene nico gituma nzi ko nagukoshereje je ndagusaba imbabazi hama bigahera natekana hama nawe uzi ko wankoshereje utansavye imbabazi ukaguma mu vyonga ikiba brother fair parce que nanje sindi umwana sindi kijuju ndabona ibintu
bitanyorohereza ubutumwa wamushikirije bwaramushikiriye hariho feedback yiwe feedback je ntayo nshaka sibyo ko nishyuye ku byo yavuze ayumva atayumva I don't care ama kandi jewe ndayishize hanze uko biri kose naho yoba afise ingorane y'amatwi kuyumva ni ngombwa kubera ikirere indirimbo wayise umufana ahanini twumva umenga ubutumwa buniniya bwa Dramati bavuga mu kirundi ngo hano hariho verse natanguye bavuga ngo mariage no guhamba byose byitwa imanza anniversaire gusohoka byose n'urubanza zose ni imanza nimba nariko nshimira umufana sinoreka kugenda mvuze n'ibitanezereje kubera bayita rap ntegerezo kwidesharja uvuga uko numva ibintu so urubanza rumwe rumara zibiri narashimiye umufana ariko icivugo nyamukuru no gushimira umufana kandi abafana kenshi no muri ico kibazo twagiranye barabigiyemo sibyo rero mu gihe babigiyemo bakahaba kuva bitangure gushika igere urumva ko bafise uruhara runini no kubashimira byose ariko nkaca hari ahantu wagarutse kandi si tuvuye kuri Dramati tugaruke kuri message indi watanze ati mumureke ujya ngo ariko akoresha rezo sosiyo ngo mukubito baba ariko ararondera amafaranga ya geto aha tuba tuzi ivyo washatse kuvuga tuba tuzi mwene umukubito tuzi ko ari Juste Gaël kubera iki kumudisinga nawe ne mu ndirimbo mumufitaniye beef na Juste Gaël kenshi ibintu bijanye no kudisinga wowe umva ubona bamudisinze uvuze uti nk'ubu par exemple Nikita na Hassan wewe urafise amakosa hanyuma Nikita agashaza akagushigikira muri ayo makosa aho kuguhanura yitwa umugenzi wawe cenga cyenza nkaho kubwira ntiwishinge Nikita kubera ibi bintu ariko aragushiramwe wowe ikibazo kizogaruka kuri wewe ntibimuraba sivyo uyo muntu umva hari Nikita umva hari ikintu namuvuze ko kibi ndikumvuga ahubwo wewe niko manura wewe utaza kwishinga abantu bagushigikira mu mafuti kubera ko consequence zizoba kuri wewe bisigura ko Juste Gaël rero bariko baramwosha kugira ashobore ivyo navuze biri clair birumvikana mu ndirimbo so nimba yari baramubwira ati we nta ngorane komeza ingorane nta kibazo we turahari yumva ko bari baraguta mu rududu sabidiri ko ari umuntu yari Juste Gaël ari umuntu amutuma avuga bijya bintu we par exemple mbajije ikibazo ukambaza ati je nshaka unyishure kuri iki kibazo iki niki ivyo mwapfuye par exemple nk'iki kibazo yeje kumba je ndakubwiye ni naco nkwishura we hari congi oya ariko tuba dushaka kumenya ukuri umuco tuba dushaka tumenye umuco igituma washoboye kuvuga bijya bintu ndetse n'abafana bashobore kumenya ibyo bintu washoboye kuvuga byo bintu umuco ariko jewe ndawutanga tuze nti ntaho ndaguwe wowe hari congi ntaco no gushira voilà nimba rero uri mu journaliste ukaza kubaza umuririmbyi iti ibi nibi hama ushatse kubikwepa no vuga uti iyi dossier yaraheze sinshaka kuyivugako nimba yarayigarukanye bisigura ko ari inama bagize we nawe sivyo byari sanse none ko babigarukana ujya umujournaliste nta kibazo afise we warakubaza hama wewe ushatse uragwa mu rudubi cyangwa ukabikwepa sivyo nubu niyo nshaka navuga nti nazanwe no kuvuga concert yanje ibijanye n'indirimbo ntavyo mvuga maske n'ubwa mbere mwarandondeye igisohoka ndavyanga munyihanganira ntaco bise ndabivuga ko je message nayitanze ni décharger nahejeje sivyo muga muri n'umwanya ndabivuze kubera ko ndabishaka kubivuga sivyo eske Dramati yaramubajije aravuga ati ibintu byose icyo kibazo ntaco nshaka kuvuga ko byaraheze twarayaze biraheze anavirudisha ndagusubiriyemo nejo abigarukanye ni brother fair kubera nanje sindi umwana mutoya kubera ko imiziki ndayibaye nk'igihe kinini ibintu mpura navyo ndabizi kandi intambamye canke ibintu byose bishoboka ndamaze kubibona umuziki etape par etape kubera imyaka amaze simikeye rero umuntu umaze kumwiyama ati jewe ibi byaraheze gacagarukana ibintu abashaka ingorane kubera iki nawe utovyihanganira Dramati ni mutonya wawe utovuga ati bino aranyishuye ngareka ndabiriki utariri uravuga menshi narihanganye kabisa nubu urashobora kwihangana kuko guto kwihangana bro bavuga ngo tout excès mauvais
niko bivuga canke ndihenze nikitahura igifaransa cyane iyo bibaye byinshi wallahi bice bishisha kabisa baragerageje guhora manje cyane gose before yuko bitangura before yuko azamwe kugira ngo tubiyage sivyo ni kuri vraiment natanze interview imwe nimba atari zibi ariko amantuze ama interview nabonye bakora banyataka nawe narimwo na Joe narimwo zari nyinshi cyane ariko je natanze imwe yonyene naho ne kwari kugira ngo abantu bose bambonye nk'umuntu mubi basi ntange version yanje sivyo ariko ku bindi bijanye na Brother Fair narayihanganye umuntu wanakoresheje mu gusora indirimbo sinari kukoresha kiriya gihe sinari kubikoresha ariko kiriya gihe nkaririmba ijya ndirimbo kubera ikinje kuyiririmba no munsi parce que nzi jewe yuko dossier yabaye clôturé yaheze urayigarukanye umva ushakira amahoro ndabisubiyemwo kuri kamera nimba ashaka Brother Fair ashaka je no muri studio nawe kwera n'umuhape harabizi matwasumira ngo yaragiye muri studio ngo indirimbo arayifise iconzi cyo gusanga ntararo umwanya kwisohora nta mwanya yobura ahubwo gusa iconzi naho ntaco iconzi cyo kubijanye no kudisinga ibintu maze gukora inshuro nyinshi nashatse kumwereka yuko ntabuzamvugira je nta ma interview nari nshaka kuja kwibaraguza ivyo bintu ndabirengeye muri no mwanya numvise navyo kubera iki no kuri gutobire kudisinga tobireka ivyo urabirengeye ariko ibintu kubera iki nivyo tobirengera ugatije reka ndabireke nikorera akazi kanje ndakubaze none kubwa ubona n'aradeko oya no kubaziba asa naho nafisa aho yohagara je nahawe no bugiraho sivyo none wewe kuguma we insista ngo oya ndiko ndakubaza gusa kubera ari wewe ubo abona ngaha rega nawe no bimubaza yo imugira nkuko nyene kugira rero wewe nawe ashaka kumva avi yawe avi yanje ntiyayibonye navyo noreka okay inyuma ya y'ivyo izo mvururu zahabaye zamwe nawe uragize concert uramwerekanye ko mwasubije hamwe inyuma yaho haciye hagarukiye ubwo ubunye iyi concert umufana siyo gusura kugaruka kumuteza abantu kuko inyuma yahajya abantu baramuvuye ko hari ibintu byinshi byamushikiye agiye ku masena akagira ibibazo ubwo ntusuye kugaruka kugira ngo abantu babwire uti bya bintu ntivyari ivyo ubu rero ntiducana uwaka n'uyu muntu no ivyo mushikiye byamushikiye ava iriya concert ego mugabo nyene ego byamushikiye byaramushikiye kuri après yo gushwana mwebwe niho byatangwe kumushikira hama ucugira concert kugira ngo umukure kuri abo bantu ariko sinayigize mfise target yiwe kuko je nari mfise ibikorwa byanje negezo gutanga nabaye bwiyumvire kumushiramo none ko nashizemo Double J na Kiriku canke Fernando na Melanine hari canke Mona hari ikibazo tutadufitanye ya namushizemo nkuko ari umu artiste mugabo kubera ko nzi ko kandi twahora dufitaniye n'ibibazo ndabereke yuko vyaheze aramuhamagara kandi yaranyemereye arazi so je nibaza yuko ivyo bintu après bimaze guhera ko bitari kubandanya nkuko nabivuze rero kubijanye n'ibi nubu we nuvuze ko yasohoye yakoze indirimbo amatwa asumira barayifise reka ngende nakwishyuye hano direct igasohoka je ndamuhaye 2 jours yo kumwishyura ni Brother Fair narayisi asohoye nawe usohora asohoye nawe usohora yes narihanganye ndagerageza kuba umushinga nta barambwira turi kuharira n'umwana uruta ndavuga nanje yego narabyihanganye muga pour le moment nivyo nkundi asane ibintu biraherera he sivyo ndiko ndiyumviza ko ndavuga ati ni yasohora je ndasohora yazimo je ndasohora kandi jewe vraiment ariko je bifese ishoro mwanura gusa no kwibireka ndinze mvuga je mba naciye mu nzira zose kuko before igihenza ngaha muri Hits Connection muri buki ibintu byose nashikirije navuze nti naciye kuri Nyene Studio andi mwana ndaca kuri DJ Paul ego ndaca kuri manager witwa Dave ndaca umva kugira ndabishikire bijya byose gusohora iya ndirimbo ngo ndayisohora naciye ku bantu benshi sivyo nubu kugira ngo ubone je mbanze nsohora indirimbo uko mba nabonye ati ibintu biriko birandengera ubu rero jewe icyo nshobora gukora ikigwanisho cy'iwanje ni studio imiko agiye muri studio nanje nzomuha ivyiwe kabisa cyane gose kabisa kubera navuze nkabo mu Kirundi ngo agani bizana ndahevye ariko bifese sinzi ko umugani ushobora gusanga nikita tugaruke kuri kino kintu
nke munyakubahwa yari ngaha mu kiganiro Hits Connection turamubaza kuvyerekeye abaririmbyi badisingana bagenda bashwana ugasanga umuntu ariko aramutuka mu ndirimbo aravuga ati nuko gusa Fese warumvirije ikiganiro twakoranye na Cinjire Pierre Nkurikiye oya nacinumvise twarakoranye nawe ikiganiro hirya Lendi hari ku munsi wa mbere turamubaza none kubera iki abarinzi ugasanga bariko baradisingana mu ndirimbo bariko barashwana bariko baratukana amajambo avuga ati bigera ivyemewe n'amategeko mu bisanzwe hajya umuririnzi amwitwariye yohanwa n'amategeko uriteguriye kwitaba ubutungane hamwe Dramati yo gushikiriza imbere y'ubutungane bo sinzi yuko amategeko arabi bya hip hop hanini ariko umuntu arinze anyitwarira nta mpamvu nto mwitaba kubera ko izi rap sije zatanguye kera sana je nariyumvira no kurapa hariho West Coast na East Coast peut-être ngira yabivuze kubera ko ntakora umudiho wa rap ariko ku muntu awutahura ivyo navyo yovuga kubijanye no kudisinga ariko ngaha naho bica bihurirana n'umuco wacu umuco wanyu wacu nawe urimo rega nawe urimo amake utari umurundi je vraiment ndi umurundi ariko ico ntahura cyane gose twomwereka ibijanye na rap kuri Google biri sivyo signification ya hip hop kenshi ibintu usanga biranga birimo hagati ivyo byose birimo kudisinga biri kudisinga kiretse gusa hari igihe wexagera iyo uri kure exagera nyene nanje bonyereka ijambo wexageremo ni yego hama nimba ari kweskiza nimba ari kurihanirwa nkarihanirwa ariko kubijanye no kudisinga nibaza ko kwinjira peut-être mu muryango w'umuntu kuri nyina wiwe cyangwa ujya mu artiste nyene ukamutuka oya jewe kubijanye na entertainment ndakudisinga alles kandi ndabirekuriwe ico nzi nibaza kuzi wakari power na wana ya ndabizi kiyagiye ico gihe amategeko ntiyakora yarahari ariko nabitusinga byo kuvuga ati gutuka ngo ushikira winjira indani iyo ntavyo wari uzi peut-être ntayo urumviriza sivyo indirimbo hariyo mo ushobora gukoresha bifese ukavuga ati ibana okay par exemple ngira umuntu akoresheje hano riri bizarre oya singo ndavuga par exemple niko ndavuga ati nawe wo twagwa nishavuga asanga uragiye muri studio uravuza amajambo ugasanga akoranye ku mutima ukavuga ati ibana okay none ubona disinze atagiye kwitwara barabihana ntibabihana atitwaye urumva nta birego ubona disinze rero agenda yitwara uzomwitaba cyane parce que jewe kuva ntangura kudisinga hari muri 2017 indirimbo zose nakoze sivyo hariho la difference ndisinga barapera abanyarwanda hariho hitamwe ho naravuga n'amazina bro ariko hano nta n'izina ririmo wowe urashobora no kunyitwara nkakubaza wowe nigeze ndakuvuga harimo ijwi ugerageje kuraba kubijanye na ndiko nanje nabivuze muri no ndirimbo umuntu harimwo ashobora kushika yimentioninga directement ngo ni jewe ni Dramati na Joel ariko si unavuze gusa harimo n'aba Juste Gaël barimo ni mwene gya television online bijya umukubitunga ko arondera amahera ya ghetto wese agende yitwara hama aje avuga ati ijambo riri bizarre wavuze ni hama kendi kindi nacho je kuva ntangura kudisinga hariho nk'indirimbo zirenga nka 50 zasohotse zindisinga no kubavyeyi banje kandi je undisinze cende na yipost kugira ngo hereke yuko vraiment ndatahura rap icari ico we ndisinga nangora mugabo wowe ni exagera umufana arafise ubwenge turirimbira bize n'abatize barumva aho wadekonye barumva amajambo bavuza adakeneye sibyo rero kubijanye n'ibintu byo kudisinga nyakubahwa arazogenda akurikirana amateka ya rap kwisi yose sitwe twayizanye this umva example nziza hari indirimbo yitwa They Are Not Like Us ya Kendrick Lamar ariko aradisinga mu bita Drake yatwaye trophy 5 denku muri Grammy nta muntu numwe ari bwanabeho kuva bibaho bwana n'imico yiwabo nabwo kuva n'igihugu ciwawe nabyo kuva imico sivyo none hari umuntu agenda kuvuza ingoma yambaye ikoti banzo nyumvirize jewe ivyo vy'ingoma ntubimba ndiko ndatanga kare kujye kuratanga karoro muri Amerika ndiko ndatanga iyo example natanze rap sito twayitanguye sivyo kandi nakubwiye jaba amaze kundisinga barenga nka 50 ndabeshe no ntazuzi izo ndirimbo zirahari bakudisinga hariho nitwarire none hariho nitwarire
erega ko no hari birego bara oya harantu urabona nda postinga ngo nababaye ngo nakayandisi ariko ari gihe wumvisha avuna ukaja muri studio kabishura sijya sishavu kwerekana ivyo ushoboye uvuga ivyo ushoboye mu kuvuga ivyo ushoboye uja muri studio uragashavu karime je ntashavungira gashavu karime ntashavungira mugabo kuri no ndirimbo ngaha bivanye n'ibintu biba byaraheze ugaca bigarukana ishavu ribaririmo byumva ko ritegereje mugabo iconzi hari amajambo nategezwa kuvuga ariko nkayahiba mugabo nkacevuga ni ngomba gukora nk'umurapper apana nk'umuntu ariko aratukana apana umuntu ashizemo ibishobisho tugaruke kuri ku giteramo cawe cejo umufana concert tifashe gute ugiteguye gute igiteramo cifashe neza God on the ready umufana wese nkuko namuririmbiye azoze kugira ndamuririmbire live turi kumwe uko narinze ngira iciyumviro cyo kubaririmbira mu ndirimbo bakayumva mu matelefone yabo canke mu radio bifuza ko nayibaririmbira turi kumwe n'andi ma surprise menshi ikirenze ico indirimbo y'umufana naragize remix irimo abakaperi nka 10 irimo Tanzania u Rwanda n'u Burundi so nibaze yuko icyumviro cy'umufana cyabaye developer hakabaho kandi na challenge ndayitanga ku bapeti bagitangura harimo uwashoboye kuyitsindira nararonse nk'izishika nka 25 uwatsindira mwita Jimmy Munyama so ndamufelicite ama kandi bibaza yuko ejo bishobotse nzomwerekana imbere y'abantu bakamwumva ama urumva izo ni surprise nagenda ivuga so kubijanye rero na concert je niteguye neza ni kuri Gera Plaza mu Kamenge exactement ni hepfo y'ikaburimbo kuri twa kwinjira ni 15 zo ndi kumwe na Fernando hari Jo Monia Frère hamwe na Monia Vania Ice rero nibaza yuko umuntu wese azogenda agiyewe cyane kuko shitse kuri stage babizi kugira ngo barabibonye na concert aruko gukora ya hari abantu ngene bari baryohewe na Uzuri Beach nyine byagenze rero je sinigera ndabaveteza ibyo nshoboye ndabikora yes ibyo ushoboye urabishobora hari akabazo Sani yamye avuga ko ashobora kukubaza wagaheba ikino kibazo kivuga ati kubera iki Bface no Sara concert yabereye ku Mutwenzi umufana concert ibereye mu Kamenge kubera iki koteza hariya utiyumvira n'abafana bo ngaha mu Kanyosha ku Musaga Kinanira Kibenga nari gifise n'abafana kote zose kubera iki imyaka ibiri yose bikora korera Kamenge gusa utashobora kwiyumvira n'abantu bindi aho chumbazo kubera iki no mu Kayanzi wanyu utarajayo kubera ko hose hari abafana banje ahubwo peut-être ngira ngo abantu tuba twavuganye ko twokorana ari bo banyorohereza canke nkasanga ivyo bibanza nyene n'ivyo mbona bikwiriye muri uwo mwanya navyiyumviriye kubijanye no muri no ndazi muri sud ndazi ko bise abafana benshi mugabo nibanza byo gukoreramo n'ibyoroshe sinzi kurabibona ushatse gukora peut-être tuja nko muri terrain aho naho hasaba ibintu byinshi bwe ariko iyo ugiye nk'ahantu mu kabare hasanzwe hubatse nko kuri Gera Plaza haratandukanye cyane no kuja kwinstall ibintu kuri terrain umva ko bitwara imitahe myinshi kandi je sindi umu organisateur w'amashuri birashika gusa rimwe nkavuga ni ngombwa nitegura igiteramo ama nkifadikanya nabo bantu basanzwe bakorera ngaha kubera ko je sindi capable yo kuba noja kurondera sound stage biki ifoko ndabikora binyorohereje tubihurije ko nabo tugiye gukora ariko tubasha kumenya ati Bface ni ryaye tuzobona ati ariko organiza nyuma yo kuvuga ati Zagera Plaza Mutwenzi tumubone Bface vuga Bface concert ibere kuri Source Dini ibere kuri Source Dini kibi giteramo gikomeye cyane ivyo tugiye kubibona ryari kuri Bface show yizi kubera ko nibi wabibonye n'ibindi zo urashaka kubibona navuze ko ntari umu organisateur w'ibiteramo musi bizoshika nkavyiyumvira hari igihe byoba bivana n'icyumviro nagize n'ikibanza nyumviriye gukorera muri no minsi yako tukore concert tugire nka festival ko rufise abafana benshi Bface hari avuga ati ku Mutwenzi ariko urazi ko la papa sengaha ku Mutwenzi iyi no Sara concert hari abasubiye inyuma kandi nawe urabizi kubera kiya kibanza cyari gitonyi cyane basubiye inyuma
ariko hamwe bavuga ati reka nshobore kwipanga nze ndakora igiteramo rimwe mu mwaka ndagikore nko kuri Source Dini shobore ku public yanje yose abafana igare umuntu ashaka kuvuga ati yana je shogenda kora Bface kubera hariya kabisa n'abaro ni benshi sishobora kuronkaho nica nazindutse hakiri kare sishobora kuronka niyo tike sishobora kwiyumvira ico kintu ariko turashaka ati twagure dukore ikintu gikomeye dukore nk'ikintu nka festival dukore nk'ikintu cyo kuvuga ati kizoba rimwe mu mwaka kujya tubona kigingi sama comedy yamiba kujya tubona nabandi baririmbye kavuga ati ndagoze igiteramo DJ nyene navuze yuko ibintu ntibera umunsi umwe bavuga ngo abakunzi ntibaberera mu mubiri so umufana wese yibereye muri sud hariya canka akaba ari ruguru hari igihe bizoshika nawe nkamushikira nubwo no munsi nagiye muri no nibisigura yuko ari kubera nitayeho bariya gusa ahubwo naravye jewe ivyo nshoboye muri uwo mwanya peut-être n'ikindi gihe nicashika nzoshobora kuba ndi muri Source Dini canke ngende muri Kanyosha canke ku Musaga canke n'ahandi hose ariko n'ubundi umuntu yabishatse arashaka kuva mu Kanyosha akaza hari kubera ko hose nta numwe agenda n'amaguru bwe ubunye biragoye ibintu bya déplacement imbere yuko twakira abanywanyi bafite ibibazo byinshi cyane bakubaza bagumye bagure reklama reka twumvirize indirimbo umufana hanyuma tugaruka muri studio twakira abanywanyi bacu ku murongo wa telefone 61 10 ubusa ubusa. Allo Buje FM allo Niki Oui Ni gute Ni sawa nawe turashima Inde atwakuye ari hehe Jafete kumubona Jafete ndamukiriza Hassan Hassan sawa Ego ni sawa Jafete umeze neza turashima Uwiteka Bface arakumva ndazi ko ari ukeneye kwazi Yaman Abandi ndugu yangu Nzuri sana vipi na tunashukuru kabisa hapo poa hivi tunafuatisha hapa Kamenge wapi mnanisubiri tunamsubiri karibu kesho tutakuwa pamoja usijali mzee okay ndugu yangu pamoja karibu asante Yes rubanza rwo ku munsi w'ejo nako Bface agwiteguriye cyane ariko ndashaka kubaza kubera iki guhitamo Fernando Vania Ice hamwe na Monia Frère na Harijo nibo bashoboye ku nibo narabatumbereye hama baranyemerera nkakujya niyumviriye cagiye nkiyumvira Double J na Kiriku Dramati na Nuzi na We Love Music hamwe na Mona aho bose urumva ni nkakujya nyene navyiyumviriye hama ndabibashikirije bakavyemera naba nico kimwe Ego twakira izindi appel kuri 66 ubusa Allo Oui amahoro Mahoro asana Nikita amahoro meze neza Ego turashima ukiranya na meze neza Oya ni Homeboy Homeboy Ego meze neza ngako mutanga ni sawa turashima ndazi gushaka uganirize Bface Ego Bface turakura bugiki ndakuramukije Homeboy Ego cyambere kwanza nukugushimira ku gikorwa waririmbiye abafana ndetse unaduhayagize asante kuko wabaye umurindi wa mbere nta wundi ribwa bikore urakoze cyane kuko abandi bamye bavuga yuko ngo igihe umurindi gakoreye ku byiyumviro by'abafana tahageze nawe ucuza uduhayagiza tugushimire murakoze gose kabisa Ego ama akabazo wari wavuze yuko hari abo mwakoranye remix umufana yego hari abarundi ndetse n'abandi atari abarundi bo mu bihugu bitandukanye mbega abo bari mu bihugu bitandukanye bazoshobora kuza kugira bagaragare bariko muriko muraririmbana iyo remix umufana hama reka tugushimire abafana abakunzi bawe ubu tuko twitegura ejo ntituzokumaramaza tuzoza kubyinshi kuko natwe tuba tunyotewe show yawe kuko utugera ku mutima ndagushimira urakoze cyane gose kabisa popo Yes urumva ko ari Homeboy ngako mutanga ndamushimire gose kubera ari tanga na wene ari mu bafana bitanga gose nawe wo gushimira Imana imuhezagire kuba baririmbyi bose urumva arabashigikira hama abo baririmbyi bose nashize muri iyo ndirimbo ntabwo bategereza kuza muri concert navuze ko ndabafitiye surprise y'indirimbo gusa nzobahereza Ego twakira izindi appel zibiri gusa kugira ngo Yes allo Oui amahoro ni sawa Sawa cyane muzabire kumugoboka Inde
Zavire kumugoboka. Kumugoboka ameze neza. Ego turashima ndamukiriza n'ikiti. Yambu cane. Hama ndakeneye kuramutsa na Bifesh. Ndakuramukije bro gute? Isawa cane hanyuma. Ego. Warakoze kundirimbira jewe umufana wawe. Urakoze gushima. Hama ejo naho. Ego. Uko hombo yabivuze ni bwo kumara amagaro tuzagushigikira. Murakoze. Amubandanye wakaputera imbere Imana kuki imbere. Asante murakoze karibu kandi kabisa. Safi sana safi. Safi. Yes, 61 ubusa 61 ubusa undi munywanyi ku murongo. Wanyuma. Hello? Oui. Hello? Hello? Iche? Sawa, ni sawa nawe? Ni sawa. Gabanya volume y'iradio yawe canke ya telefone. Tuvugana. Yego niko nagabanije. Ninde tugiyaga nawe? Ni Mugisha Trezor mwibyabe. Trezor umeze neza? Ndakomeye. Ndamusanikitsa hama. Nashaka mundamukirize Bifesh. Ndakuramukije nanje. Naganda musaba akantu gatoyi Bifesh. Ankorera akantu amere akurisha to gatoyi gusa zobakoze. Imishatsi yanje ni soko. Niko kana naganda musabe. Nuramubona? Akurisha to gatoyi ndamubone nyene wese. Kose ndiko ndamubona neza ngo yifutse. Imishatsi yanje ni soko. Ejo ngo nashapa zoba yambaye mu giteramo. Umufana aranyisha ati ndashaka ko kuri agashapu kugira ngo ushobore kumubona neza cyane. Kubera naririmbye ngo ndamuramukije kandi nunamye. Ashaka rero iyo shapu. Ashaka ni shapu ndayifa. Ati ngo ni shapu yishiye ku ruhande shobora kukibona. Kubera imishatsi yanje iri bizarre. Arakubonye nibyo yashaka. Kandi vraiment nayimukuriye parce que ndamwubaha. Shiramwubaha kabisa. Bifesh abana ko numwanya tujanye tumira abantu ku rubanza guheje nako urubanza guhanyira rusanzwe. Asubira bibutse ngene ibintu byifashe ngene ibintu bitegekanije. Nabivuze ko affiche iriko Fernando Bifesh on the floor, Monia Fleur, Harijo na Vania Ice. Kwinjira ni 15000 ni kuri Gera Plaza. Benshi barahazi. Ushitsuwa ni bande yibarabara. Biroroshye cyane imbere ya post yo mu Kamenge. Biroroshye cyane kuhatora. Je nibaza yuko vraiment amasaha ni 18h. Hanyuma hariho band ya karaoke ibahasho before yuko twebwe ushobora kwinjira nibaza yuko umuntu wese kugira ngo afate ikibanza yobara ari ipanga hakiri kare kugira ngo tubahe show bose bahari. Rero jewe vraiment nta bindi byinshi novuga atari kubatumira nongera nshimira kandi namwe bimwanumiye kugira ngo tuyage nabo. Nongera cyane gose cyane kandi bazoze baberewe cyane. Baze bo kugira ibintu bigenda neza cyane. Bifesh wakoze cyane kuza mu kiganiro Hits Connection no gutumira abari ko barumviriza Buja FM nadukurikirana kuri Buja TV. Ndizera ko bari benshi cyane bari ko badukurikirana. Yari Bifesh yashoye kutubwira ati gahunda ni imwe, gahunda ni ejo ni vendredi arabatumira na indi map ihari na indi show ihari kugira ushobore gusiba kuza kuraba Bifesh on the floor. Kwinjira amafaranga make cyane n'amafaranga 15 mu kibanza gisanzwe, VIP n'amafaranga 30. Ibaza ukamwibonera Bifesh, DJ Fernando, Vania Ice, Monia Fleur gacumibona hamwe na Benz ya Rarijo. Ebana wataenjoy sana. Yarigezo ari vendredi tunaingia weekend tunapumzika. Umeona Je vraiment ndabatumiye bose bazi ku bwinshi hama kujya bivuze urubanza rumwe rumara zibiri. Kandi kujya navuze ngo mariage no guhamba byose byitwa imanza. Je naje kuvuga ivy'igiteramo. Ariko nagiriye ko mvuga n'ibindi bijanye natwe twaje duprofite n'umufana mwe mwa profitiye oya nitwa profite concert n'umufana indirimbo n'umufana tategerezwa kuja mu mufana ariko bijanye no kudisinga nivyari bikene nivyarimwo nibijanye na concert kandi warabiririmbye tugeza kuri kubaza okay nico tuma nanje navuze nti urubanza rumwe rumara zibiri parce que before yuko isohoka ino ndirimbo irarenze ukwezi isohoka ntarandondeye kandi simwebwe gusa ibiganiro byinshi amaradiyo menshi barashatse ico ndabivugako mugabo nta cyo nari kubivuga ko kirenze ico navuze mu ndirimbo mugabo muri no mwanya nashoboye kubivuga ko kandi
rero kuba bitahuye nabi canke kuba bitahuye neza bose bamenye yuko jewe ikintu kijanye na disi kudisinga ntavyo nzoreka niyumviriye gusa ko nobikora nzobikora paske nabo bavyiyumviriye bama bandisinga buri gihe kandi nibaza yuko mu vyatumye Bface aba Bface nivyo nyene hama kandi jewe vraiment ico nzi coco ndakudisinze mba nzi neza yuko ndazi limit ndazi aho ngeza ndazi naho nshobora kurenza so rero kandi na jewe karibu cyane nuko gusa nabahaye challenge ikabananira hari yabo navuniye akagoye kugira bavyuke bikananirana mugabo niba bazi ivyo bari mu bundi kawaida iyi ni crende ku bantu ba bavuga crende canke crende ntacu oya mfashe ni crende voilà on a peut dire ensemble urumva ibarazi ko ndumurundi sivyo none rero nimba bimeze gutyo umuntu wese navuniye akagoye akananirwa no kwishura ntarekane n'ama interview hari izo mwakoresheje abaraperi ngaha bidoga gusa agafata iminota 30 ariko aravuga ja muri studio ingiya cana ndugu yangu uje kuvugira ngaha uri kutakaza umwanya we ntuburi umuraperi ndabisubiyemo kubera sinzogaruke je kugira ndabisubiremo ibi umuraperi wese azigomba na disinze ntareke kwidoga nk'ubu je mbona yuko ntakwishura naco ndabivugako nje mpora uwimbajije nkubwira nti nta na kimwe nishura ibintu n'ibindaba sivyo mugabo ufashe umwanya nikitaka kubaza ikibazo Gaël akakubaza ikibazo Israel akakubaza ikibazo nawe ukamubaza akishura kuri iyo ndirimbo ntubuzi ivyo urimo kubera ko uzi ivyo urimo unangiya studio kubera ko abantu barazi ko bishoboye kandi barazi kurapa sivyo none rero kubw'ivyo vraiment abo navuniye akagohe kubera ko ndabizi neza yuko nkoze challenge irafise power irafise puissance ngaha muri kino gihugu wewe ndakudisinze bamwe yaramahigwe kuri ego barayitesheje sivyo rero muri no mwanya kweri nubu après iki kiganiro zo kuntu dupost bidoga aho kuja muri studio urumva parce que indirimbo ni hit song uravyeme abanyagihugu barayikunze igihugu cyose nta muntu atazi indirimbo tumva rero umuntu wese yitwa ngo n'umurapera no baracishijemo nkavuga ni raba ndugu yangu iyi ni chance ndaguhaye ugacu yipfisha ubusa bandanya widoga nk'umwana banywereye umusururu n'agasika Bface on the floor tugushimire cyane kubona witavye buno butumire bwacu urakoze cyane mani weza gire karibu kandejo ego tusigeza kuza Hassan H ndagushimire cyane ku mwanya twabanye mu kiganiro cacu Hit Connection dusubire jo isaha 8 nkaho twatangura Imana niyo yabidukundira urakoze cyane nshimire Bface on the floor nshimira dukurikiranye kuri Buja TV nshimira nonse bashobora kutumviriza kuri 87.6 tuzosubire ku munsi wejo tubifurize n'umunsi mukuru mwiza abakozi zosubire ku munsi wejo tugendana kumushigikira Bface on the floor na weekend nziza w'abakozi ku bakozi bose nka jewe asante ya mwakoze cyane rero mwebwe mwese bakunzi b'ikiganiro cacu Hit Connection cyane mwebwe bakunzi b'isamirizi yacu Buja FM tubashimire cyane dushimira abakuye dusaba imbabazi abakuye ariko batashoboye kuronka umurongo kumvo zitatuvuyeko